Chuti bakunzi b'urugo rw'intara Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Abagwizatunga bakorera mu gisagara ca Bujumbura baragize ingendo mu ntara za Kayanza, Ngozi na Gitega barongoye n'utwara ikigo kijeje gukurikirana abanyamitahe api Desire Musharitse mu ntumbero yo guhimiriza abagwizatunga gukorera mu gihugu hagati. Baragendeye ibibanza bitandukanye vy'amaratiro bikozwe neza vyo kwega ingenzi bigatuma haboneka ubuzi ndetse n'igihugu naco nyene kahungukira. Mu ntara ya Gitega abagwizatunga baremeye gutanga imiliyoni 33 z'amafaranga y'amarundi kugira ikibanza ciratiro c'abatimbo b'ingoma bo mu gishora gisubigwemo neza, ndetse hari n'umugwizatunga yemeye gutanga ibitungwa kuri abavuza ingoma kugira ngo nabo nyene bashobore kwingunga mu miryango yabo. Ni mwirabire uko urwo rugendo rwagenze mu ntara ya Gitega aho basiguriwe imigambi mikuru yifuzwa kurangurwa muri iyo ntara n'indongozi, ndetse n'urongoye ikigo api akaba yaratanze insiguro y'urwo rugendo rw'abo bagwizatunga. Mbere no kubagwizatunga bose bari hano bagwizatunga ngahanye bashira mu ikaye yabo kandi bagashobora kubuka bagateza imbere igihugu. Nivyo tuje tuva mu ntara zibiri za Kayanza na Ngozi twagize byiza cyane. Urugendo twise urugendo rwo guteza imbere urudandazwa cyo twise mu Gifaransa voyage d'affaires, twarutunganije kugira ngo dushobore gufasha gushira mu ngiro umugambi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu avuga yuko umufuko wose wogira akanoti mu mufuko, kugira rero umuntu agira akanoti mu mufuko no kuvuga yuko aba yashoboye kwimbura akagira icyo aterereye mu iterambere ry'igihugu. Rero twararavye dusanga abagwizatunga benshi dusanzwe dukorana bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Niko rero kwiyumvira tuti mu gisagara ca Bujumbura nivyo ni umugwa mukuru w'ubutunzi, ariko mu gihugu hagati naho hariyo imigambi itandukanye abagwizatunga nyene bashobora gushiramwo imitahe kandi bakaronka inyungu n'igihugu gatera imbere. Ni muri iyo ntumbero rero twatunganije runo rugendo mu ntara zitatu z'igihugu arizo Kayanza, Ngozi na Gitega. Nkuko rero mwabibonye twari kumwe, mwarabonye yuko muri izo ntara zitatu zose babura amatari bagiye baradushikiriza imigambi ikomeye iri muri izo ntara, mbere berekana neza n'ukungene intara zabo zifashe kuvyerekeye imitahe ishobora kwinjira muri izo ntara. Urugendo rero ni urugendo rwagenze neza cyane gose kuko abagwizatunga nabo nyene barabonye yuko mu gihugu hagati hari imigambi myinshi ishobora kubateza imbere, mbere gateza imbere n'igihugu cyose. Mwabonye ko hariho n'ibibanza bimwe twagiye turacamwo byo bibanza bikomeye vy'iratiro. Ivyo vyose nabyo nyene babonye yuko bashobora kubishiramo imitahe. Novuga rero nti n'urugendo rwagenze neza cyane gose kuko baba abagwizatunga baba barasanzwe barongoye ibisata bitandukanye muri leta, twashoboye kwibonera neza yuko igihugu cacu kirimwo ibintu vyinshi umuntu ashobora gukora kandi agashobora guteza imbere baba abagwizatunga nyene baba igihugu. Ujya n'umutahe si umutahe nkuko umushiranganje w'iga ca leta yabisiguye. Umutahe mu gwizatunga si umutahe wiwe wenyene, ni umutahe w'abantu benshi, ni umutahe w'igihugu. Uwo mutahe rero w'igihugu utegeza kubandanya ukora, nico gituma tuko turahimiriza abandi bagwizatunga ko bashobora kuza kunagura izo nganda zitwa yuko uyu munsi zifise ibibazo kugira ngo ayo mafaranga yagiyemwo igihugu nikiyahombe n'abagwizatunga mbere ntibahombereko. Rero nk'ikigo api tuzobafasha kugira ngo ari ivyo vyuma bishasha bakeneye canke ibindi bikoresho bakura hanze bituma bashobora gukora ibintu tubandanya tuborohereza. Mwarumvise kandi yuko hariho ni uyu munsi twigoro leta yagize kugira ngo
babagwizatunga bahora bagira ibibazo byo kuronka ingurane mu mabanki kugira ngo bashobore kuronka amabanki novuga nti ku nyungu itavuna hagati y'ibice 6 n'ibice 8. Ibyo byose n'utwigoro leta igira kugira ngo abagwizatunga bacu bashobore kubandanya bakora neza kandi babandanye bateza imbere igihugu kugira ngo igihugu cyacu tuve mu byo twokwita ubukene twatewe nuko igihugu cyama cyiyumvira yuko kuronka imfashanyo arico kizoteza imbere, ariko turizera kandi tudakekeranya yuko igisata c'abagwizatunga arico kizotuma Uburundi bwacu butera imbere. Turiteze cyane cyane yuko abagwizatunga bashira imitahe muri izi ntara zitatu, mbere ndetse muri izi ntara zitatu gusa. Twifuza yuko izi ngendo tugize dushobora kuzigira no mu zindi ntara dufatanikanije n'ibindi bisata vya leta nko kumushikiranganje wiga ca leta yabivuze, kugira ngo igihugu cyose ahariho hose hashoboye kuboneka novuga nti ikintu gisumbije ahandi cyo tuma umugwizatunga ashiramo amafaranga yiwe ashobora gushira hari iryo hwinguriro kugira ngo igihugu cyose gitere imbere hamwe n'abanyagihugu bari mu gihugu hagati nabo nyene bashobore kuronka akazi. Ico ni kibazo tuzoshikiriza ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'igihugu cacu n'andi makungu ko busanzwe bifitaniye imigenderanire n'ivyo bindi bihugu kugira ngo ushobore guhimiriza ivyo bindi bihugu bitwugururire cyane cyane. Murabona ko byari byerekeye bimwe bita visa, bimwe bya murekura rengane cyane cyane. Igikomeye nuko muri ivyo bihugu nka Afrika nibaza ko hagiye kuba impinduka ikomeye muri rya soko rusange kugira ngo ibihugu vyiyugurure abantu bashobore kugenda atangorane. Rero vyerekeye za Buraya, Aziya na Amerika naho nyene ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi yani makungu tuzobuhimiriza kugira ngo abagwizatunga bacu bakeneye kuja mu bihugu bitandukanye bashoboye kuronka ubwo burenganzira bwo kwinjira atakibazo. Mwabagana kwibanga Binigara kigabaza gukuru nabaza gukuru tamwa mpayi nkamwe Gakuru bacu barabagabo barakina maningingo Ngomeka kanga mereka kanga kanga maronde awambere
rero kugira ngo umugisha haboneke ahungiye umwami mwe Gisabo ku kirimba gikuru hari Muramvya hama aterwa n'abazi ico gihe bariko baragwana n'ingabo z'umwami niho ingabo z'umwami zabwira umwami ati zarahusha wiruke umwami acarabahasha hano mucanzo bamweretse aca baca bahungana n'uwo bitwa Bihome bageze mu nzira hariya Ifota umwami baca baguze ivyambarwa na Mwezi Gisabo umwami aca baraza Bihome ashaza bukebuke baca baraza basi bica Bihome bibaza ngo bishe Mwezi Gisabo nawe yaramaze kuja bukarukironza amaze kuduga kuri uwo musozi wa Mashitsi niho yasanga umutama yitwa Nyabidaha yabangaha yararagiye inka acamubwira ati je ndi umwami w'u Burundi ntabarunyegeze abaso bariko barampiga bamutama Nyabidaha ati sindakunyegeza sindakuzi ariyumvira kuko yasanzwe yiragiye inka niho acamushira hagati y'inka acarayoborana urugo rwiwe rwari ngaha acabwira abahungu biwe umwe yitwa Bwayi uwundi na Bikoko ati haje umuntu yitwa umwami w'u Burundi avuze tumunyegeze abwira abahungu biwe bariyumvira aho bomunyegeza kuko kera baba mu nzu nkenizi bariyumvira ati tukamushira mu nzu nkizi baramusangayo bamwice natwe bace batwica niho biga ubwenge nabo bahungu biwe kwirembo hariho ikigega bimburiramwe amasaka niho bace biga ubwenge barayakora yose ya masaka bace bazana uduti yuririrako acakuroka indani mu kigega bace bazana uduti bararenza ko hejuru bace bazana n'impuzu z'igiti bazitanga umwando bace bararenzako bace basura basuka kwa masaka bace bamusigariza udutoboro ahemeramwe n'utwarabiramwe bace barasubira barasakara neza bamutama Nyabidaha aca yisubira kuragira asubiye kuragira niho yazabona igitero cy'abantu benshi kuko umwami aho yagenda araca hari ibintu basiga abantu imbwa zarumva amakanda yiwe aho yagiye araca niho bashika bakamubaza bamutama Nyabidaha uko zambwa zaciye ziguma zikatira aho nyene yararagiye baramubaza ati mutama nta muntu watuboneye yitwa umwami w'u Burundi wamutama Nyabidaha arabarahiye ati turaguhera ibintu byinshi arabarahira nyine baramuhendahenda rwose arabarahira niho kubara bacu baguma bagira amakenga zonga zaciye ziguma zizunguruka yamye agiye kuva mu gitondo niho baca biyumvira ati ubu yo biri umwami yadusize niho baca bakwira ibisaka byose bagenda barahiga n'uwo musozi bagenda barahiga gushika baraja bukamubweru bariko baramurondera nawe yisigariye ngaho bamutama yagumye yiragiriye inka haciye haza ikindi gitero mugabo bari bamaze kurenga basi nabo nyene baje bukebuke bari kumwe n'abapfasoni zani ingabo ziwe bari bagiye barakurikira barabeho baba bamwiciye bafume bamuhambana iteka niho bashika bakamubaza ati mutama nta muntu watuboneye yacinga hitwa umwami w'u Burundi nabo nyene yabanje kubahakanira ati twebwe turi abantu biwe twashaka kumenya aho baba bamwiciye kugira ngo tumuhambane iteka niho aca yiyumvira acaraduga wenyene wamutama Nyabidaha aca impande y'ikigega aravugana n'umwami ati haje ikindi gitero bambwiye ko arabi wawe aca agenda abwira abahungu biwe ati haje ikindi gitero bavuze ko arabiwe niho yaca agenda baravugana ati ubonye bameze gute aramugenekereza uko bameze yaca agenda ahamagara za ngabo ziwe ca ziraza baca bazana vya bindi byose basakaza byose barakurako baca bazana ca giti yurirako aca aravayo bamubonye baramusimbagije kuko bari bazi ko yapfuye bamwe bararira abandi bararyoherwa ubwo nyene umwami yacakoranye inama yihuta ati ubu nyene kimukurikiye bariya basi ntibazogaruke ku ngoba kandi ko babigenjeje
baca bagenda bagwanira mu bweru, bamwe babatsinda abandi bomokera muri Tanzania, baca baragaruka, baca bakorana n'abasigaye nk'aca bavuga ati muruhuka, aca atuma ko abandi ati mugenda hari Muramvya, muze kunzanira inka zibiri zo gushimira no Mutama aho yanyigeje, inka imwe yitwa Ruciteme iyindi muri Migo, muce muzamuzanye n'ingoma zibiri kagenda na Rukinzo, zize ziravuga bumve mu Burundi ko amahoro ariho umwami atapfuye. Baca bagenda barabizana ziza ziravuga barabishikana, babishikanye umwami arabateka ati rero mwubaka runo rugo, mwubake n'ingoro y'ingoma, mwubake n'ingoro y'umwami n'ingoro y'abakeji n'akazu ka kiranga. Baciye barayika abanyagihugu baravyubaka. Wa Mutama nawe za nka bazimuhaye, bari basanzwe bifitiye izindi nka, bavuye biga ubwenge ati iragi iryo zimanga reka tuzibage tuzige inyama inshato zazo. Baca baja mw'ishyamba babaza ibiti bibiri, uko inka imwe yitwa Ruciteme iyindi muri Migo. Baca bagenda mw'ishyamba barabaza ibiti bibiri, urushato rumwe baca barukanisha ingoma imwe, urundi bakarukanisha iyindi. Uko izo nka zitwa n'ubu nizo ngoma niko zitwa. Hari kuva 1993 niho yashikanga hamwe zigisaba. Rero nyangoma twaciye tureka kuzivuza, kera mukaza aravuga ku muganuro, baciye bazobahiza ati iragi iryo zimangana n'uro ziringaha muri ingoro, mucamuza kuziraba niho ziri. Karibu muzira. Kaningene ubwa mbere twakenguruka Imana yo yabashoboye kubashikana ngaha mbere nkaba ndabasabye mukomera amashi Imana. Tukaba rero turyohewe n'aka kanya mumaze ngaha kandi mube mwaroraniwe neza. Hama rero tukaba dukengurukira abashitse ngaha harehare userukira abo banyamitahe bishira hamwe ngira ngo api naho nshitse ncererwa ngira nuko ziba bimeze. Kera rero uje ibwami kwa Mwezi Gisabo hariho inzoga bita inturire, ariko uyu munsi iyi nturire ntayihari, yari hari Mwezi Gisabo ari ngaha igihe yahahungira. Twebwe rero nk'abatimbo bo ngaha mu Gishora, twebwe ntidushoboye kuronka iyi nturire ngo tubazimane, ariko twahisemo kurondera ingoma guko arico kintu kiranga Uburundi, ari nazo mbere zaba iza mbere kw'isi yose. Niyo twahisemwo gushikiriza uwo yabaserukiye. Hama rero tukaba tubandanya dukenguruka kuvyo mwatugabiye mwebwe mwashoboye gushika ngaha. Twebwe natwe twizeye yuko tutazokwigemera duhemukira akaranga kabasogokuru n'abasogokuruza, kuko ari byo baturaze. Tukaba rero dukengurutse tuvuga duti muhezagirwe, muze kusubira inyuma n'amahoro, Imana ibaje imbere yonge